buri umuvyeyi wese ashobora kumva ino nkuru ashobora guturika akarira cyangwa akababara cyingwe akagwara umutima, kuko buri umuvyeyi wese yumvise ino nkuru ashobora kugira agahinda kenshi cyane yumvise ko abana biwe bari mu mupira w'amaguru cyangwa bari mu zindi mpano zigiye zitandukanye. Kuko iyi nkuru nta muntu yoreka kubabaza, kuko nta kuntu wovyara abana babiri bakagendera umunsi umwe bagapfira isaha imwe bagapfira iminota imwe n'amasegonda. Buri umuvyeyi rero wese ari mu afise abana babiri cyangwa umwe ari kinege ntiworeka kubabara, kuko ni inkuru imbabaje, ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje kubabaza abantu benshi cyane cyane isi yose, kuko aba bana barabasare bari bazwi mu bijyanye mu by'umupira w'amaguru. Aba bana bavuka mu gihugu cya Portugal, umwe bamwitwa Diego Jota, uwundi bakaba bamwitwa Andre Silva. Icyabishe ni accident bakuriye mu modoka, iyi modoka iri mu bwoko yitwa Lamborghini. Iyo modoka yari ku muvuduko mutoya cyane, niyo mpamvu benshi bakomeje kuvuga ati mbega abantu bishwe gute, bapfuye gute, kuko bapfuye mu rupfu rutunguranye, kuko iyo modoka yari ku muvuduko wa 65. urumva ko imodoka itari ku muvuduko mwinshi cyane, niyo mpamvu benshi bakomeje kubabara bavuga ati mbega umuntu apfa gute ari ku muvuduko wa 65. Guys, icyo tugiye tugaruke ko rose ikindi icyatumye aba bahungu babiri bicwa na accident bakuriye mu modoka, ari imodoka yabahitanye iri mu bwoko bwa Lamborghini. Guys, ndabibutsa ko aba bahungu babiri iyo modoka ya ntiyabwo yari iri ku muvuduko mwinshi cyane, yari iri ku muvuduko wa 65. urumva ko iyo modoka itari iri ku muvuduko mwinshi cyane cyangwa urenze yaho bugira accident. Ariko inyanduruko ya byose kugira bagire accident, umwe niwe yaratwaye mwene wabo ari wo bitwa Andre Silva, niwe yaratwaye Diego Jota. Diego Jota mwamenye ku mazina, mwamumenye cyane cyane kuri Atletico Madrid, ariko ubu yarasanzwe akinira umugwi witwa Liverpool. Liverpool cyane cyane Portugal arico gihugu asanzwe avukamwo. Bakomeje kubabara cyane bavuga ati mbega ni gute tushobora kubura umwana w'igihugu yadukoreye ibyiza byinshi kandi biteye igomwe, kuko uyu mwana tugarutse ku mateka yagiye arakorera igihugu cyo cyamwibarutse, arico gihugu asanzwe avukamo umukinya akomeye cyane, ariwe Mustari asanzwe akomeye cyane mu bisanzwe mu bijyanye n'umupira w'amaguru, ariwe witwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aheje kuvuga amajambo akomeye cyane ku bijyanye n'urupfu rwa mutoya we wari witwa Diego Jota. Amajambo ubona ko ari amajambo yubaka igihugu, cyane cyane amajambo yubaka hari abana bakivuka. Ayo majambo nibakomeza kuyagenderako igihugu cya Portugal kizoba ikindi, kuko na majambo akomeje kuvugisha abantu benshi bavuga ati Cristiano Ronaldo ni umugabo, kandi koko ni umugabo w'abagabo, kuko na majambo akomeye cyane yavuze ku bijyanye n'urupfu rwa mwene wabo mutoya wari witwa Diego Jota. Kuko mvuze ati mutoya wiwe kuko ntibanganya imyaka, Cristiano Ronaldo arakuze paraporo ya Diego Jota, kuko Diego Jota afise imyaka 26, yarakira umwana cyane gose, kandi yarafise byinshi byo kurondera, kandi yarafise byinshi byo gukora, kandi yarafise byinshi byo gukorera n'igihugu. Guys, rero umviriza amajambo Cristiano Ronaldo yashikirije ku rupfu rwiwe, ku rupfu rwa Diego Jota. Ubona ko ari amajambo akomeye cyane, ari amajambo yubaka, ari amajambo ateye ubwoba, ndetse no ku bandi abanyamahanga, ndetse atere ubwoba kandi no ku bandi bashobora kumviriza ayo majambo Cristiano Ronaldo yashikirije, yaho bamubajije ati mbega Cristiano Ronaldo, mbega Diego Jota, turazi neza ko mwakuranye kandi muturuka mu gihugu kimwe aco bitwa Portugal, kandi mwarakinanye umupira w'amaguru kuva mukiri n'abana, naho mutanganya imyaka, ariko turabona ko mwigeze kuko hariho n'amafoto menshi cyane bagiye barerekana ko Cristiano Ronaldo
bagiye barakinana cyane, bagiye ico bitwa entraînement, bagiye barakinana bagirana imyimenyerezo myinshi cyane igitandukanye ku bijyanye n'umupira w'amaguru, bagiye barakinana cyane, bagiye tubivuge ko bagiye barakorana cyane, basi barakuranye mu bisanzwe. Bamubajije ati Cristiano Ronaldo ati mbega Diego Jota turabona ko hari amafoto menshi cyane agiye atandukanye, twagiye turabona ko mwagiye murakinana imipira, umupira w'amaguru kenshi cyane mwarakuranye, turabona ko ifoto zanyu mwari mukiri abana batoya. Mbega Diego Jota umuzi kwiki? Kaze n'amajambo akomeye cyane, akomeye amajambo ubona ko ari amajambo yubaka igihugu kandi yubaka n'abana bakivuka, kuko izo video niho zizoba zigihari. Ayo majambo ariko arayavuga Cristiano Ronaldo, umwana wese ayo majambo akazoyumva, azotuma akura agendera ko ayo majambo Cristiano Ronaldo avuze, kuko n'amajambo y'ikitegererezo kurunganiwe rw'abana batoya bakiri bato. Muntu utaragira subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ugire subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Guys, muno munsi rero tuje ku mubaro umudasanzwe yo mu gihangange ku isi yose, aro bitwa Diego Jota. Igihugu ca Portugal ubu tuvugana kiri mu mubabaro mwinshi cyane, kiri mu gahinda n'amarira, aho uca hose ku nzu yose n'amarira gusa aseseka mu mazu ndetse mw'ico gihugu. Guys, amarira akomeje kuba amarira ku mukinyi babuze, umukinyi rurangiranwa mw'ico gihugu ndetse n'isi yose, umukinyi yitwa Diego Jota. Umukinyi ubu tuvugana itariki 3 z'ukwindwi mu 2025 niho ahitanwe n'imodoka yitwa Lamborghini. Iyo modoka yari iri mu bwoko bwitwa Lamborghini, ariko iyo modoka baza kubona ko iyo modoka asanganya bakozemo iyo modoka, baza gusanga iyo modoka yari iri ku muvuduko wa 65, kuko urumva ko iyo modoka itari ku muvuduko mwinshi cyane. Ibintu rero kubikomeje gutangaza abantu benshi bakomeje barira. Guys, mwibuke ko aba bana babiri bavukana, ariko umwe yitwa Diego Jota niwe azwi cyane kuko yari umwana yahawe n'umupira w'amaguru, kuko yari umwana afise impano y'umupira w'amaguru, kandi yari umwana afise abakunzi benshi cyane ku isi yose, cyane cyane abakunzi ba Liverpool, kuko yarasanzwe akinira umugwi witwa Liverpool, kandi yasanzwe akinira igihugu ciwe citwa Portugal. Kandi mwibuke ko yahoze akinira Atletico Madrid. Mwibuke ko uyu mwana Diego Jota yubatse ibintu bikomeye cyane mu gihugu ciwe, arico bitwa Portugal. Umwana agiye yubaka ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ni byinshi yagiye aterera igihugu kubera biciye mu mpano yiwe y'amaguru yo gukina umupira w'amaguru. Guys, ico bitwa football. Guys, ibi bintu bikomeje gutangaza benshi, bibabaza n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru. Uyu mwana Diego Jota siwe wenyine yitavye Imana, na murumuna we mutoya wiwe yarafise imyaka 26, kuko Diego Jota yarafise imyaka 28, akaba yavutse mu 1996, akayavukiye mu gihugu ca Portugal. Guys, uyu mwana akomeje kubabaza abantu benshi cyane, aho tuza gusanga mwene wabo bapfiriye umunsi umwe, amasaha amwe, iminota imwe n'amasegonda amwe, kuko bose bari mu modoka, bari ku muvuduko, kandi ntibari ku muvuduko mwinshi cyane, bari ku muvuduko ungana na 65. Urumva ntibari ku muvuduko urenze, ahubwo inyanduruka ya byose mbe niki nico tugiye kugaruka ko muno mwanya. Icyabishe bishwe n'imodoka
guys, inyanduruko ya vyose kugire abo bana babiri bagire bitaba Imana. Inyanduruko ya vyose niko bari mu modoka niho bagize accident. Iyo Andre Silva niwe yaratwaye moto ya wa Diego Jota niwe yaratwaye Diego Jota mwibukiye ko yarafise imyaka 28, moto yawe akaba yarafise imyaka 26. Ibintu bikomeje gutangaza benshi bavuga ati mbe ibintu biza gute bwire abana bapfira umunsi umwe kandi bari mu modoka imwe kandi bari abana babiri kuva abavyeyi babo bavye abana babiri bavuga ati reka duhagarike turera aba bana babiri. None ikibabaje rero ku bavyeyi igiteye agahinda ku muvyeyi wari we wese ashobora kumva ino nkuru yabaye inkuru y'incamugongo ku isi yose, kuko aba bana barabasitare cyane bari bazwi ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Aba bana bakina football. Guys, nagenda babwira ati inyanduruko ya byose kugira bitaba Imana. Imodoka yitwa Lamborghini niyo modoka ikomeje kuvugisha abantu benshi, kuko ariyo modoka ihejeje gukora ibara, ihejeje kugandagura umukinyi yitwa Diego Jota aturuka mu gihugu ca Portugal, ari kumwe na mwene wabo ariwe mutoya wiwe yitwa Andre Silva. Guys, ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru y'incamugongo ku bakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose, cyane cyane ku bakunzi ba Liverpool. Guys, uyu mwana yavutse mu 1996, urumva yarakira umwana. Guys, ari kumwe n'umwana bavukana yitwa Andre Silva, ariko cyane cyane tugarutse ku mwana yitwa Diego Jota, kuko n'umwana yagiye arakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane mu gihugu ciwe citwa Portugal, ari kumwe na Cristiano Ronaldo. Bagiye bakora amateka menshi cyane agiye atandukanye, kuko buwase igihugu cyamibarutse, igihugu cyabavyaye, kuko buri umuntu wese, buri umusore cyangwa inkumi cyangwa buri umwana wese w'igihugu yifuza gukorera igihugu cyamuvyaye cyamwibarutse. Nibyo uyu mwana yitwa Diego Jota yahoze yifuza kuva kera. Yararondeye kandi yararose, ariko cyari cyo gihe cyo kujya iraha, cyari cyo gihe cyo gufungura ivyo yarondeye, kandi kuko yararondeye kandi yari yararose. None nguyu umwana yari rurangiranwa mu mupira w'amaguru, none nguyu aritavye Imana, imodoka niyo imuhitanye, niho akoze accident itariki 3 z'ukwezi kw'indwi muri 2025. Uyu mwana akaba yavutse mu 1996, akaba yavukiye mu gihugu ca Portugal. Guys, umubabaro mwinshi cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane ku bakunzi b'umugwi witwa Liverpool. Benshi bakomeje kuvuga ati mbega, benshi bakomeje kwibaza ati mbega Diego Jota na mwene wabo bahitanywe n'iki, ko bahitowe nk'imodoka bimeze gute? Guys, ndabibutsa ati jewe ngenda babwire amakuru mpejeje kuronka muno mwanya icyabagandaguye, cyatumye bagandagurwa niyo modoka. Guys, ni uco gihe rero utega amatwi wumve ico aba bana baho. Inkuru y'incamugongo ku bavyeyi ba Diego Jota na Andre Silva. Guys, ndakubwiye Andre Silva cyangwa nkakubwira Diego Jota ni abana babiri basumbanye imyaka 2. Umwe afise imyaka 28, uyo sunde bamwitwa Diego Jota. Umutwe yawe nawe akaba afise imyaka 26. Guys, bakaba bavuka mu gihugu ca Portugal. Uyu mwana Diego Jota niwe bagarutse ko cyane, kuko yagiye akiyahora kinira iki. Uyu mwana Diego Jota niwe bagiye bagoraka ko cyane bamugaruka ko, kuko yakoze amateka cyane mu gihugu ca Portugal, kuko ni vyinshi yubatse mu gihugu ciwe cy'amavuko, igihugu cyamwibarutse. Guys, ni nkaho umuntu wese igihugu ciwe yogikorera hasi hejuru kugira arebe ko igihugu ciwe cyotera imbere. Urumva yari vision nziza ku mwana ariwe bitwa Diego Jota. Eka n'undi umwana yitwa Andre Silva nawe nyine yari umwana akunda football, kuko nawe nyine niyo yakina umupira
yakina umupira w'amaguru cyane gose, kuko aba bana ugiye kuraba neza cyane bari batunzwe na football. Guys, ikibabaje rero si kindi ku bavyeyi babo baraba bafise abana babiri. Ikibabaje ku muvyeyi nico rero, abana babiri bavutse itariki 7 z'ukwezi k'umunani mu 1996, ariko ubu akaba yitavye Imana itariki 3 z'ukwindwi mu 2025. Ivyo bikomeje kubabaza abantu benshi ati